Inyuma y'imisi ine urumuri rw'amahoro rwari rumaze ruzunguruka mu makomine agize intara ya Buhumuza kuri uyu wa gatanu genekerezo ya gatatu Gitugutu 2025 rwashitse mu ntara ya Burunga aho naho rwatanguye kuzunguruka amakomine. Rukiva mu ntara ya Buhumuza wakiranywe igishika n'indongozi hamwe n'abene gihugu bo mu ntara ya Burunga, rukaba rwakiririwe ku rubibe rw'izo ntara ku mutumba Murara muri komine Musongati. Rukaba rwaciye rujanwa ku mutumba Mwebeya wo muri komine Musongati aho rwamurikiye ibikorwa byo kubaka ikiraro kiri kwibarabara rihuza amazone ya Butezi na Giharo. Urumuri rw'amahoro rwaciye rujanwa muri komine Rutana aho rwasanganiwe n'indongozi zitandukanye harimwo na bamwe mu batowe n'abene gihugu. Rusharujanwa kumurikira ibikorwa by'iterambere ku mutumba Butare aho rwamurikiye ibikorwa byo gusasa isima mu birasi by'ishure shingiro rya Butare ya kabiri. Huko vyari vyasabwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu birori byo gutanguza urugendo rw'urumuri rw'amahoro, aho hose urumuri rw'amahoro rumaze guca nkuko vyagenze mu yandi makomine, indongozi zikaba zarosa kanya ko gukora kuri urwo rumuri nk'ikimenyetso cy'uko bagiye kuba umuco wabo barongoye. Umukuru w'ishirahamwe ry'intwara rumuri umushinga amateka Epipode Baranyikwa asaba indongozi zimaze gufata iya mbere mu kurangura imigambi y'iterambere kwereka abo zirongoye ukuntu babigenjeje nabo babigireko. N'abamaze gushika ku ngo zifashe ku makomine yifashe cyangwa ku masosiyete yifashe, hari n'abamaze kubirenza mu Barundi. Abo rero bahamagarirwa kugaruka kwigisha abandi uko babigenje kugira ngo babe bageze aho bifashe ubu cyangwa babe banateye imbere, kuko turagaruka kukabirya ku butumwa bwa nyenicubahiro yerekeza ku ndongozi, kuko abo bashoboye gushika imbere nabo tubaharura nk'urumuri rushobora kumurikira abandi mu gihe bariko baratera imbere, bafite ibyo bahuye nabyo barashobora kubyerekana bakavyigisha abandi nabo bagatera imbere. Ndongozi rero akabirya kuri urumuri kavuga kati indongozi ishikira urumuri irukoreko rumubere nawe nyene itara, niyamara kubitara rimurikiye abandi nabo bandi amurikiye babene gihugu arongoye bazobona umuco ubaganisha kwiterambere. Nukuri umutware azoba afise imigambi irashe, birumvikana ko n'abene gihugu arongoye bazogira imigambi irashe. Nicyo baragira iti nta gupimira ku bandi ahubwo banza upimira iwawe, niwabona bikunze imigambi ikunze itotse uhamagara burongoye uvuga uti ahubwo nimuze murabire hano kuko jewe narabishoboye mweho kuki, namwe mwobishobora, wabera urumuri, wabera umwigisha, wabera indongozi, ubaje imbere kugira ngo nabo bashobore gushika aho washitse nk'indongozi.
urumuri rw'amahoro rukaba rwaciye rujanwa mu gisagara ca Rutana aho rwakiranywe igishika n'abenegihugu bo muri ico gisagara.